Mbega umuntu akwiye kuryama amasaha angahe ku munsi? Mbega bivanye n'imyaka tuba tugezemwo, umubebe, umupapa, umusore, umukobwa akwiye kuryama amasaha angahe? Mbega n'icahe ciza co kuryama amasaha akwiye? N'izahe ngaruka mbi zo kutaryama amasaha akwiye? Vyose muri ino video mugiye kubibona. Ico tubasaba no kugira j'aime yonyene, mugire partage, ndetse mugire na commentaire nimba mufise ikibazo mubaza, duhari ku bwanyu. Turabe rero mbega umuntu akwiye kuryama amasaha angahe? Umuntu akwiye kuryama hagati y'amasaha indwi gushika ku masaha 9 buri joro ryose. Ni ukuvuga buri joro ryose nkwiye kuryama amasaha indwi gushika ku masaha 9. Nshobora kuryama amasaha indwi canke nkaryama amasaha 8 canke nkaryama amasaha 9. Iyo ugiye munsi y'amasaha 6, tuvuge ukaryama nk'amasaha 5, 6, 4, 3, 2 mw'ijoro, umenye ko uzoba uriko utera ingorane ubuzima bwawe, umenye ko uzoba uriko utera ingorane umubiri wawe. Turaza kubibona mu ngaruka mbi ziterwa no kutaryama itiro rikwiye. Iyo uryamye naho amasaha arenga 9, ukaryama amasaha 10, amasaha 11, amasaha 12, uba ufise akagorane mu buzima bwawe, kuko mu ncamake wategerezwa kuryama amasaha 9 ntuyarenze. Rero mu gihe umubiri wawe ugutegeka kuryama amasaha arenga 9, uca umenya ko ushobora kuba ufise akagorane. Mbega turabivanye n'urugero umuntu agezemwo akwiye kuryama amasaha angahe? Duhere ku mwana akivuka ndetse n'ababebe. Umwana akivuka ndetse n'umubebe bakwiye kuryama amasaha hagati y'amasaha 18 gushika ku masaha 17. Ni ukuvuga nimba umwana wavutse uyu munsi canke amaze amezi, umenye ko ukwiye kumuryamika amasaha 18 gushika ku masaha 17. Ushobora kumuryamika amasaha 18, amasaha 15, 16, 17. Dore umwana nawe nko guhera ku myaka, dufate imyaka 2, 3 gushika ku myaka 13, akwiye kuryama amasaha angahe? Uwo mwana akwiye kuryama hagati y'amasaha 9 gushika ku masaha 11. Ni ukuvuga ashobora kuryama amasaha 10 canke aryama amasaha 11 canke aryama amasaha 9. Turabe umu adolescent nawe ugeze tuvuge imyaka 14 gushika ku myaka 17. Uwo nawe akwiye kuryama amasaha hagati y'amasaha 8 gushika ku masaha 10. Abo bitwa aba adulte nabo, ni ukuvuga guhera ku myaka 18 gushika ku myaka 64, ukwiye kuryama hagati y'amasaha 7 gushika ku masaha 9. Iyo myaka rero iragoye kubahiriza ayo masaha, kuko usanga ari imyaka dutanguye gukora ibikorwa vyinshi, imyaka usanga uriko uronderwa na vyinshi, ugasanga waraye ku kazi canke uraye urakora ibintu bivanye n'uko ugeze mu bigero vyo gukora. Rero iyo myaka kenshi niyo igora abantu kubahiriza ayo masaha y'itiro. Rero uca usanga benshi turaye ku matelefone, benshi turaye ku ma ordinateur, turaye mu bikorwa bitandukanye, ugasanga ya masaha ntituyubahirije. Nuco usanga benshi rero tugenda turagira za ngorane ziterwa no kubura itiro canke ziterwa no kutaryama amasaha akwiye. Ku bantu nabo bafise imyaka 65 gushika bakwiye kuryama hagati y'amasaha 7 gushika ku masaha 8. Ni ukuvuga bamwe b'imyaka 80, 60, 66, 67, 90 bakwiye kuryama hagati y'amasaha 7 gushika ku masaha 8. Turabe ivyiza vyo kuryama itiro rikwiye. Ni ukuvuga kuryama amasaha akwiye, ya masaha twavuga hagati y'amasaha 7 gushika ku masaha 8. Iyo uryama rero itiro ayo masaha ukayubahiriza, umubiri wawe urakomera, canke abasoda b'umubiri wawe baragwira, bagakomera, bakagukingira ingwara neza. Umuntu aryama ayo masaha nta ngwara zipfa kumuzako. Umubiri wiwe canke abasoda biwe b'umubiri baba bakomeye kandi ari benshi, ndetse bakwiye bashoboye kurwanya ingwara nyinshi zishoboka. Niyo bitwa système immunitaire. Système immunitaire y'uwo muntu iba ikomeye, ikora neza mu gihe aryama itiro rikwiye.
Ikindi ca kabiri gikuru nuko ukuntu uca ugira ico bitwa memoire imeze neza, ni ukuvuga ubwonko bwawe buca butangura gukora neza iyo uryama amasaha akwiye. Turabaha akarorero, iyo wakoze cane canke wize ivyigwa vyinshi urumva ko urushe kandi uca wumva ushaka kuryama, ni ukuvuga ico umubiri wawe uba ukeneye muri ako kanya riba ari itiro, ni ukuvuga ko ikinini canke umuti w'uburuhe bwawe aba ari itiro, canke umuti w'ubwonko bwawe aba ari itiro kuko ubwonko buba burushe. Iyo ubwonko burushe buba bugomba itiro. Rero mu gihe ubwonko ubuha itiro rikwiye burakora neza, ugasanga wiyumvira neza, ubwonko bwawe buribuka neza ivyo wize, burakora neza mu gihe usinzira neza. Ikindi ni iki bitwa metabolisme. Metabolisme ni ukuvuga ensemble du catabolisme et de l'anabolisme. Mu kirundi twogerageza gusigura tuvuga ko umubiri wawe urakora ivyankenerwa neza mu gihe uryama neza itiro rikwiye, kandi ugasohora ibidakenewe mu mubiri wawe mu gihe uryama neza itiro rikwije amasaha. N'ivyo bintu bitatu vyiza vy'itiro. Ica mbere nuko abasudaba b'umubiri baca bagwira bakagukingira ingwara neza. Ica kabiri nuko ubwonko bwawe buca butangura gukora neza. Ica gatatu nuko ukuntu umubiri uca utangura gukora ivyankenerwa vyawo neza. Ingaruka mbi ya mbere yo kutaryama itiro rikwije amasaha, ni ukuvuga nababwiye amasaha ari munsi y'amasaha 6, 5, 4, 3, 2, ni ukuvuga aho itiro ryawe ntiriba rikwije amasaha. Ingaruka mbi rero ya mbere uza kugira ni izi maladie cardiovasculaire, ni ukuvuga ingwara z'umutima, ingwara zerekeye vascularisation canke igenda ry'imitsi. Usanga batama bacu bagwara za ngwara z'imitima. Ikindi ca kabiri ni diabete. Iyo utaryama itiro rikwiye uba uriko wikwegera izi ngwara za diabete. Iyindi ngwara ya gatatu ni ibitwa obesite, kuvyibuha cane birenze urugero. Rero iyo utariko uraryama itiro rikwiye uba uriko witeza izo ngorane. Iyo utariko uraryama itiro rikwiye, abasudaba bawe b'umubiri ntibaba biteguye kukugwanira kuko uba uriko urabagwanya wowe ubwawe, kuko ntubaha umwanya wo kugira ngo bikonsantre bagwire bakomere. Iyo utaryama itiro rero rikwiye, abasudaba bawe b'umubiri ntibagukingira ingwara neza uko vyategerezwa. Iyo utaryama itiro rikwiye, ubwonko bwawe buraruha, uca usanga hageze no kwiga wumva uguma urushe. Warabiye ku telefone ugera gushika kw'ishure canke ku kazi, ukumva ubwonko bwawe ntibwiteguye gukora neza canke ntibwiteguye kwakira ivyigwa kuko utabuhaye akanya ko kuruhuka. Mwakoze cane. Dushishikara kubibutsa ko mukwiye kugira s'abonner, mugire na j'aime, niko gashimwe tubasaba. Ubundi natwe tuguma twiteguye kubazanira ivyigwa bishasha. Namwe ico tubasaba ni ukugira j'aime yonyene na subscribe. Naho ubutaha.